amatora azoba meza cyane uzo kazoba nabi shauri yake nisho bambia mimi ukindi ugarama wicara uvuga yamuhe azoba neza cyane. Mwaramutse mu Cyongereza hari ikintu bita what if, ni nko kuraba ikintu cabaye ukavuga ati iyo kigenda ukundi ibintu byari kugenda gute. Ingorane rero dufise muri politique cyangwa abiga vya politique, political studies, n'ibindi vyinshi bijanye na societe, social studies, iki ngorane bafise ugeranije ni nk'abakora science cyangwa science ntibashobora gukora amasenario abiri kugira ngo barabe iyo gutanga umwimbu, umusaruro, amaresultat meza. Dufate nk'akaro muri science ndashobora gufata nti mfashe amazi nkayavanga n'ifu hanyuma ngaca nshusha havamo iki, nkabona ikivuyemo ndagishimye nkagikoresha, ndagishimye ngashira ku ruhande ngakora iyindi experiment kugeza aho ndonka ico nifuza. Mugabo muri politique ntushobora gufata ngo reka igihugu tugiye sepangaruko agitware umwaka umwe hanyuma tugiye naka turabe. Ntivyoroshe ko ugira experience ku bantu, usanga utaza gufata inzira imwe, iyo nzira ishobotse ikabera shobotse, idashobotse ntushobora kumenya ivyari kushika iyo ufata iyindi nzira. Nta buryo bwo kumenya, ushobora kugira ico novuga speculation uti vyari kugenda ku canke kuriya. Nshaka kuvuga iki? Ndi kuvuga ku kintu ca Petero Nkurunziza n'ikiringo ca gatatu cateye induru mu mwaka wa 2015. Ico gihe ku batavyibuka neza, Pierre Nkurunziza nyakwigendera niwe yari president, yaramaze imyaka 10, no kuvuga yaratwaye ibiringo bibiri. Iyarusha kumbere no mu bwiza shingiro bagiye bashiramo ivyo bumvikanye yarusha, bari bumvikanye yuko ata muntu azotegeka ibiringo birenze bibiri. Ariko mu bintu vy'amategeko harimo ibintu mu Cyongereza bita loophole, sinzi mu Gifaransa uko bavyita. Ni hahandi abantu bagenda bagasesangura amategeko bakavuga ngo kano kantu akarondera kantu novuga yitwaza kugira ngo aharire itegeko risanzwe risa nirigaragara. Kuri Nkurunziza rero ngo haho bayisanze, sindayibuka neza, mushobora kunyibutsa, umenga bavuga yuko bavuga ko president atogwa n'abanyagihugu bose, akavuga ati kubera irya mbere ntatowe n'abanyagihugu bose, iyo ntiyitwa manda, iyo ntiyitwa term, no kuvuga je maze kutwara ikiringo kimwe gusa ntowe n'abanyagihugu. Nuko navyumvise, sinabwo nagiye kubitohoza cyane, sindi mu politicien abushitse, ariko nuko vyagenze. Rero iruhande y'amategeko n'ibindi vyose, je ndi kuraba icari gushika iyo atitoza irya gatatu, nubwo yari kuba birekuriwe n'amategeko. Anashaka ntihagire uvuga ngo yarabirekuriwe, reka dufate ko yarabirekuriwe, mugabo abantu akabona hadutse induru nka zirya nabonye. Harapfuye abantu batari bake, haraturiwe amaradiyo, harahungishijwe abantu, harahatswe kudeta, harishwe abantu, abandi barafungwa. Ivyo umuntu yofata ko iyo atitoza bitari kuba. Rero nk'umuntu novuga w'imboneza, kenshi na kenshi ntaraba, arashobora kuraba ivyo amategeko akavuga ati iki ndagifitiye ko uburenganzira, ariko ndashoboye kubwihoza sindabukoreshe. Akarorero, urashoboye kuba urahantu bavuga bati buri muntu nafate umukate umwe, mugabo ukibuka ko ufise imikate myinshi muri frigo, ukavuga uti je nta mukate ntwara kubera nubwo mfise uburenganzira hari abandi mbonye bakenyereka ndeke abaribo bawutwara, uyu ukumbura twara ibiri kubera wewe nzi afise abana benshi. Nk'akarorero ukabura umusoro ukavuga uti eka ndeke umuntu afise abana benshi atwara imikate ibiri, je nzo kwiyaranja. Ibintu nk'ivyo. Hari umwanditsi w'umufaransa yitwa Albert Camus, kumbura abakoze literature française kuri secondaire z'Uburundi muba mwibuka, yanditse ikintu kimeze nk'agakino théâtre ku mwami w'abami canke empereur Caligula
muri Rome, yari umu empereur w'i Roma. Hanyuma hari ahantu hamwe yanditse avuga ati si ryo rya mbere hagira umwami aronka ubushobozi bwose muri Rome. Sinibuka neza mu Gifaransa ko yabivuze verbatim, ariko ni rya mbere abukoresha bwose. Ce n'est pas la première fois que chez nous un homme dispose d'un pouvoir sans limite, mais c'est la première fois qu'il s'en sert sans limite jusqu'à nier l'homme et le monde. Donc ni ukuvuga ko empereur yari afise ububasha bwo kwica no gukiza, mugo ntabwo yaza arica abantu bose abonye. Mu Burundi naho nyene kuko umwami yari afise ububasha bwo kunyaga igihe cyose ashakiye, mugo ntabwo yagenderanyaga umuntu wose abonye, haragira igihe akabire ntabikore. Rero ndi kuvuga ko kuba ubifitiye uburenganzira si kuvuga ko utuza kubikora. Kenshi na kenshi uri mboneza uraraba uti iki kintu gishobora gutera ingorane izi na ziriya. Abantu benshi twubaha mbere bashaka muri Afrika, je nk'abantu babiri kenshi bavugwa cyane ni Nelson Mandela na Julius Nyerere, ari nabo baje kufasha no mu bintu vyo kumvikana kw'i Burundi. Nelson Mandela bese munibaza ko mumuzi, yagwaniye kwikukira canke kwikukira kw'abirabure muri Afrika y'Epfo. Nawe yatwaye ikiringo ndibaza kimwe, yari umuntu akundwa cyane n'abanyafrika y'Epfo n'abanyafrika muri rusangi n'abantu bo hanze bose. Iyo avuga ati nshaka gusubira kwitoza, nta muntu n'umwe yari kwanka, ahubwo yavuga ati jewe kugeza mpfuye nzogumaho. Abanyafrika y'Epfo bari kubishima, ariko yatwaye ikiringo kimwe acara bisata bombe ki abari watwara, abarigiriye araguka neza n'ubu yapfanye agateka. Hanyuma Julius Nyerere niko kuko sinzi ibiringo yatwaye, ariko ntabwo yagumye ari umusa yashaje. Mbere wanashaka bavuga ko abagabo ko ari babiri bombi, hari ukuntu behind the scenes nkuko bavuga, hari ukuntu baguma bafasha abariko baratwara mugabo bari nyuma batari imbere. Abo bantu rero urabona ko bubashwe, bagenda iyo hageze inama y'abasaza barabahamagara, iyo hageze ibintu bikomakomeye nta munyafrika n'umwe bidodombera, bagiye neza. Kuri Petero Nkurunziza nawe rero iyo abikora uko yari kuba mu bitabo nk'uko iruhande ya Julius Nyerere ya Nelson Mandela ati yabohoje i Burundi canke yashoboye kugira ihinduka mu Burundi, aratwara ibiringo amategeko yamurekurira, aravaho amahoro ari yose, hanyuma agaca asigara aba umuntu w'umwubahwa. Hari ikintu buyo yigeze kuvuga abakijwe umenga n'abandi banditsi cyangwa abamenyesha makuru kubera ikibigumiza ku butegetsi, atangura kuvuga ngo uyu perezida avuye ku butegetsi ngo aca bigishomeri, ibintu nk'ivyo, ngo aca mu bukene, ngo ibintu yari afise imidoga, sécurité n'ibiki baca babimwaka. Ça veut dire que vous quittez, vous aviez les privilèges, le palais, les véhicules, la sécurité, le quoi, et tout ça. Le moment, d'un jour à l'autre, vous vous trouvez dépourvu de tout ça. Et parfois dans le besoin matériel. Jewe nibaza ko icambere na mbere ivyo mu Burundi bameze nk'ababikuyeho mu kumvisha ko umuntu iyo yahoze ari umunyagihugu hari ibintu ari perezida w'igihugu, hari ibintu bamusigarana agumana, ayo ma privilege nayo nzi neza umenga kimwe ngo no kuba umusenateur avi mu nama nkenguzamateka kugeza apfuye. Murashobora kunkosora niba atarakomeza, ariko navuze ko hariho ama avantage bahaye abahoze aba perezida kugira ngo bavuyeho ntibace baba imihimbiri. Icya kabiri nuko kandi wahora uri perezida, ntabwo ugiye kuba perezida ubuvuye ahantu wari woca usubira kujya gukora ivyo wari kurakora. Usibye kumbure abasirikare habageze kwa kukuruka icugena kukuruka nk'abandi basirikare, ariko ubundi uri mu perezida uba warufise ibindi ukora, urashobora kubijamo. Twebwe umuntu dufisa dutwara yahora arongoye ikampani y'indege, akukurutse ndazi ko avuye muri aka kazi, ndazi ko ayandi makampani azomutangatanganwa ngo ababere ico bita CEO, kubera yari CEO w'ikampani ikomeye akija muri politike. ni ukuvuga si umuntu nciyaho. Urumva ikindi ni uko kandi ashobora guhabwa amabanga akomakomeye mu mashirahamwe yandi, mu bandi bafise amatati. Muribuka nabo yonyene ko
yakoze muri Mali mu minsi ya nyuma, yakoze muri Sahel bihugu vya Mali n'ahandi, muri ONU canke UN canke ayandi mashika nk'ayo. Hariho ibintu vyo kuja kuvuga ahantu, murabona bajya ba Mandela nyene ba Kagame hehe baja kuvuga muri Harvard Universities, hajya bagenda barabihembegwa. Ayandi manama canke conferences abaperezida bagenda bakavuga, ama kaminuza y'aba ku munsi wa graduation haraba ama speeches n'ibindi vyinshi. Ico gihe rero jewe numva yuko ivyo bintu vyari kumutunga atari kuba umuntu akenye cane. Ubu ufise n'ayandi ma connections, ama connection abantu muzinanye hirya no hino, ku buryo nk'abana bashobora kusanga bize ku buntu, baronkeneye ubuzi nta kibazo bagira, na wewe ukeneye ikiraka ushobora kukironka gihemba neza. Numva ata ivyo ngo yoca kena kidashoboka. Ico rero vyari gufasha nuko nk'akarorero nkuko nabivuze, abantu bapfuye batari gupfa. Ico ni kimwe. Ica kabiri nuko ijya kudeta nibaza batari kuronka aho bayihera, nta hantu bari kuyihera kiya gihe. Ica gatatu hari akarebero nibaza kuba karavutse kuva kiya gihe, umva ko karebero ntikari kuhaba. Akarebero ushobora kuvuga ngo ntacyo kamaze, mugabo amenye uburebero bwose butangwa ari butoyi, mugabo uronona nubwo katotsinda karashobora kuza karica abantu baba bapfuye bazira ubusa, n'abantu gwaruka nyene ruri guhendwa ruri gupfa mu mashamba. Hari n'abavuga ko kwanza ngo na nkuru nziza atari gupfa, ivyo sinobimenya, menya navyumvanye umugabo bita Bobo Rugurika, mushobora kumukurikirana ku ma social media ivyo avuga, niba biziwe n'umunyamakuru ashobora kuba bitohoza. Je navyo na buryo mfite bwo gutohoza ibintu bibera i Burundi, ariko navuze ko ngo iyo yaba atari perezida kumbure ko atari gupfa, iyo yigira ku ruhande. N'ibindi vyinshi je mbona cohesion y'umugambwe wiwe ukuntu baciye bacanamo, nibaza ko vyavuye nyene kuri uko kutumvikana muri ico gice. Ndibukamwe ba Hatungimana Leonidas, sinzi ba Onesime Nduwimana n'abandi benshi, nibaza batanguye gucanamo igihe cyo kuri nkuru nziza. Harimo abantu kwanza nibaza ko bari bavuye mu Bubiligi baje gufasha kubaka Uburundi, hamwe abantu baravuga ngo nimuze mufashe kubaka. Harimo bajya ba menga yitwa Rufikiri, Gervais Rufikiri yari mu hejuru cyane, n'abandi baciye bisura mu Bubiligi kwigwaragwariza ivyo bariko baragwaragwaza kuva na kera. Bigaca bica n'intege wanashaka n'abandi bifuza gutaha bavuga ati ntiwabonye ivyo Gervais Rufikiri vyamushikiye, ati hari nta kibanzo bafise. Donc je ndabona yuko hari ibintu vyinshi vyari guhinduka, vyari kutaba uko biri ubu iyo kiya kintu kitaba. Ariko na cyane ikintu abarundi badakunda kwiyumvira kubera abapolitiki babibahisha canke bazabikurayo. Kiya gihe harabaye ico no kwita agateka mu kanyanyashije na cyane nk'ibintu vyo kwiyamamaza, nubwo utabubishigikiye. Iyo hasohoka amafoto hanze mu bazungu uri kurarasa abantu batera gaze, bacana ko ico gihugu kitubaza agateka kazina muntu, bagatangura kugabanya imfashanyo n'imigendera mu mufitaniye. Hanyuma nabo bantu bahunze bamwe ba Pacifique n'abandi baserukira amashiri hamwe, bagiye hariya nyene bagenda berekana ivyo bintu ko igihugu gihagaze nabi, izo mfashanyo zikaca zikata, imigendera igakatika. Donc iko kuntu amadovize ataza mu Burundi birajanye nizo mfashanyo zakatiwe. Sinzi ko mumvirije rya ntuzinagize yindi byo mushikiranganye namba ari wo amasoko nguvu nibiki, amasoko ntanga nguvu. Umva nayo ko yavuze yuko mu vyukuri imfashanyo baronka 52% yakatitse yose. No kuvuga ivyo tubuzigitoro navyo birimo, ivyo vy'amafaranga atagaciro ari navyo canke inflation ibiciro biduga navyo birimo. Urumva ko vyateye yabaye inzanyi y'amazimwe wanashaka. Donc vyarateye ibibazo vyinshi cane ku buryo je numva it wasn't worth it. Navyo vyari bimaze CNDD cyangwa FDD ntabwo yari gutsindwa kiya gihe. Abanyagihugu bari bayizigiye cyane, bari gutora umuntu wese bashaka. Niba CNDD yabona ko atawundi muntu yarashoye gutwara kiya gihe, no kuvuga bari bakoze nabi. Ubundi iyo twara uragruminga uwundi muntu, urategura uwundi muntu ashobora gusubirira. Kandi niwe navuga kandi ko igihugu kitaza kubakwa n'umuntu umwe, igihugu kitaza kubakwa na institutions. Hari abantu benshi bashoboye gukora ku kazi. Iyo kirara ku muntu umwe
yagiye bica bigenda gute kandi nkuko nyine ubibona Nkurunziza nawe nyene niyo manda ntiyayirangije nukuvuga nta kuntu uvuga ngo uyu muntu umwe niwe wenyine ashobora gutwara igihugu ico gihugu kiba gisa n'icyapfuye mu bisanzwe donc ndabigarutse ko donc je nibaza ko iyo akingura vyari gufasha kunywanisha abarundi ku nzira bari kiriko hari ibintu vyinshi mbona vyari kuba bitandukanye canke wanashaka akaba nterumve ko hagize uwundi muntu ashika gitangwa kugira amakosa bikazomuvako kuko ikindi yateye mu bantu ubu nibaza ko yateye mu bantu ikintu cyo kwinuba ko buri gihe ikintu cyose gishobora gushika donc espoir yari ihari igihe yakera ukwizera abantu bari batanguye kugira kwaragabanutse ico nico novuga sinzi ko icyo noba nsimvye canke ko icyo noba nibeshe ko murashobora gushira ama commentaire aho hasi murakoze tuzosubira bye